arimo Kirikou akiri ndakunda vibe ziyo ndakunda ukuntu ategura ibintu byiwe cyane cyane ni kubera ari umu ambassadeur wa Superbat oya kuza ngo tuva no mu ntara imwe nivyo kuvuga kundirimbo ziwe za kera kuva kare kwa mukurikirana kandi ubu turazazi kurikirana ko bazi ko afise n'igisasu citwa ahanihe cyo kirabikora hanze caciye ibintu cyane gose abona ni umuvandimwe Lino-G ndakunda imirongo yiwe ukuntu yandika so abikora fresh umwanditsi wa atari kabisa nkongera nkemera Natacha Burundi Natacha King umwamikazi w'imigere y'imigisha yes abo ni batatu mpaye kuririmbira Superbat je navyumvisemo gute vyatanga Superbat murabona ni igisubizo kandi Superbat ni uruganda ruko rurabikora neza ruhingura ibikoresho bijanye n'ubwubatsi amabati imisumari amafirigatire n'imireko uwo no kuvuga nk'ubu ubwo bwati je shaka ibati riva mu Nyabugete no muri ville Superbat kubwira ati cyo sikibazo ubuzo kumenya ukuntu ritwara gusa baca gukorera umuti amareje gukora indirimbo ya Superbat Superbat ni company ikirabikora neza mu gusupportinga abantu bafise tara cyangwa bafise ikintu bashobora gutegura gifise vision muri kazoza gifise ihangiro ryo gufasha izindi mpano Rumuri FC bisabana bafise kazoza nahandi uzobasanga atari ku masanganzira bakina bahanahana ku mapasi meza bafise abafana beza aho bagiye niho babasanga iyo bari mu kibuga batanga ivyo bafise byose basenyera ku mugozi umwe bagatsinda kare no kuvuga je kuririmba name ari ibintu basinkunda cyane kandi name numva ni no kwitaho cyane ariko kubera uburyo ndavuga ati reka ndeke kwa nose naciye mbajije bambwira ko ndondera umuntu yitwa Superbat urumva wewe izina waramaze kujyambara tayari witwa Superbat mbega uwo kwegera rero kugira ngo ushobore kwamamaza vyogenda gute no kuvuga je ukuntu bimeze sinzokorera company imwe cabureze ibiri kuvuga uwo keneye kundonda mvuga ati ankeneye ko kagahugo kujya muhunga ariko nanje gikora mu gahugo kagira ati kanyamamariza ibintu byanje nditayari ko irinda hari cyane gose vuba ndaje ngaragare neza nubwo bitaraza ariko ndize ko bizoza King's family Burundi Yes mwiriwe canke mwaramutse of course cyo wishura bivanye naho herereye Ameboy Alpha ndakwifuriza amahoro amahera hamwe n'amagara meza nzokoma ndabazanira abanyempano bagiye batandukanye exclusive interview nta handi uzozisanga atari hano kuri King's Family Burundi uno munsi ndi kumwe n'umunyempano umusore akiri muto umusore aberewe cyane ariko rero imbere yuko twidondora nashaka gatoyi kugira ngo ndababwire bimwe mu byo tugiye kuyaga ko none umusore ameze neza cyane imbere yuko ndamwakira tugiye kuyaga ku buzima bwe bw'impano ubuzima bwe muri rusangi mbega bumeze gute impano yiwe imeze gute yayitanguye ryari ayigejeje hehe mbega uno munsi icyatumye mpagurukaho narindi ndavuga ati reka nkurikire no musore kugira ngo ndamubaze ibibazo bibiri canke bitatu kugira ngo mwebwe abafana bacu mushobore kubimenyeraho ni indirimbo aheruka gukora indirimbo ivuga kuri societe imwe muri societe ziri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi zikora ibikoresho by'ubwubatsi ariko singiye kuyivuga araza kuyivugira reka rero ubu ndashobora kumwakira nimba utarakora subscribe no ikorere kano niko kanya kugira ngo turaronka update news ibiriko biripasa muri industry ya 257 jewe ni Alpha reka rero tumwakire my big brother welcome merci umeze neza shimira Imana ushimira Imana yonyene nta nabantu nabakiye ushimira n'abantu bashoboka ndashaka bano bantu bariko baradukurikirana hano bariko barakubona kuri screen zabo ushobore kubibwira akazina kawe sanzwe nitwa AK yes amazina wahawe n'abavyeyi nayo sanzwe nitwa Apollinaire yes okay AJ ndashaka rero dutangure neza na neza mbega AJ avuka mu muryango w'abantu bangahe AJ mvuka mu muryango w'abana batanu ariko hari n'abandi bapemeni kuri famille igira kabiri uco bitahura niwe ndadondagura hama twatwiye turi abana batatu twisako dusangiye
papa na mama ya ubuzima yone kwa bwifasha uko. Okay, AJ hano ni mu gisagara ca Bujumbura. Mbega AJ yasanzwe avuka muri kino gisagara ca Bujumbura canke yaramanutse nkanje? So je naramanutse kweri nsangwe mvuka mu komine ya Tangara. Iri mu ntara nziza cyane ya Butanyerera yagutse. Ego. Buriyo nkaba nibereye mu gisagara ca Bujumbura. Neza cyane. Muri Nyabugete naje gupamana ndondera. Ego. Nshakisha n'inzira nocishamo impano yanje ikagera ku isoko mpuzamahanga. Tutaragera ku mpano yawe. Mbega AJ igisagara ca Bujumbura camwakiriye gute? Shabro je no bwako canyagiriye fresh kweri. Canyagiriye fresh nasanze abantu bafise urukundo. So na benshi nubwo tutaragira kure gusa noshimira ku ruhande rw'aba promoters bamwe bashoboye gushikira impano yawe. Cyaro gashikira impano yanje tutarahura amaso ku maso amona ko ubu hari ikintu ndiko nduka cyane. Uri kuranyinjiza neza mu mpano yawe ariko Jesse ndahagera. Mbega AJ mu gisagara ca Bujumbura yamanutsemo yoba yahashitse ryari neza na neza? AJ Bujumbura ubu tuvuga ndahamaze nk'imyaka 3 ariko ni nk'ituru ya gatatu ngaruka mu gisagara ca Bujumbura. Waraje ubwa mbere urasubira inyuma urongera uragaruka urasubira inyuma nirigira gatatu. Uzosubira inyuma ryari none? Roduze. Uzoca usubira Roduze twa 12. Okay. Nshaje kuraba pere na mere ndabwira iti bimeze gute. Okay. AJ rero impano yawe reka tuyishikire nayo. Mbega impano ya AJ ni impano imeze gute? Ni impano nyabaki? AJ mfise impano nyinshi kandi zitandukanye. Ndafise impano yo kwegeranya abantu. Kwegeranya abantu? Yes. Ubegeranya mu buryo buhe? Nk'ubu nciye nko muri ntuze nko kuvuga ati ndafashe ugwaruka. Rurenga nk'ijana cabure majana 2. Nkabashira ahantu hamwe mu giseke kimwe. Habwa ati dukore iki kintu kimwe kagoshobora kutushikana kuri vision. Aho nyene tukiri ngaho umaze kwegeranya ugwaruka kangahe bari bangahe mwakoze ikintu nyabaki? Tukiri ngaho ugwaruka maze kwegeranya sinobwa ko ari bake kandi ko ari beshi ariko ni beshi. Sanzwe vise academy yitwa muri FC Masanganzira iri mu ntara nziza ya Butanyerera muri commune Kiremba au centre Masanganzira. Ni academy y'umupira? Ni academy y'umupira ikiri umupira w'amaguru. Safi sana. Ndumva iyo mpano urayifise. Hanyuma iyindi mpano? Indi mpano je kuko impano nari ndakuzi ko si iyo. Impano nifise ni nyinshi ndafise n'indi talent iyo kuririmba umuziki. Aha rero je nshaka kuduha acapella ko nkayenda kugira ngo duha acapella ko kwegeranya abantu ntibari kuronka ingene bigenza ariko uvuze kuririmba umuhogo urawufise micro urayifise mu maboko umuntu urawufise duhe acapella. Okay, kuyambere cabure kuya kabiri yo kuririmba. Okay. Kundirimbo ya kabiri cabure kuri verse ya kabiri. Kundirimbo yawe ya mbere. Kundirimbo yanje ya mbere. Yego. Rumuri FC bisabana bafise kazoza nahandi uzobasanga atari ku masanganzira bakina bahanahana ku mapasi meza bafise abafana beza aho bagiye niho babasanga. Iyo bari mu kibuga batanga ivyo bafise byose basenyera ku mugozi umwe bagatsinda kare. Rumuri FC big up sana. Aho onye impano ndayumvise ko ari ivyo atari ivyo kwibeshera. Impano rero igira gatatu tubwiye ko impano nyinshi canke zirahetse? Impano ntizirahera ni nyinshi ndafise izindi impano bijanye no gukina cinema bijanye no muri cuisine. Okay. Ni ibintu byinshi cyane tugiye ko nitwobiheza. Sawa ntaco reka ku mpano tube turagejeje aho ko je nari ndakuzi ko niyo kuririmba. Ariko imbere yuko nshika kuri iyo mpano yo kuririmba mbega mu gisagara ca Bujumbura hakora akazi nyabaki? No kuririmba gusa cyane. Mu gisagara ca Bujumbura ndahabaye nkora music ariko atari cyane kumbuza uburyo. Yego. Ariko ndafise kandi kazi apart nkora. Akahe? Akazi ka cuisine. Okay. Mbega cuisine nayo uba warayigiye canke ni impano yakujemwe tu? Cuisine sinayigiye ahubwo cuisine nitaranisanzemo hamangirirwa ubuntu bwo gukorana n'abakwiziniye babyize mpuzamahanga hamuko bakora nanje ngenda ndagira nte ndemere yora buke nari ndagira gukora ikintu umuntu akavuga ati wow
safi sana none nk'ubu ndakubwiye ngo umpa kapera ka cuisine wocu ngaburi cyanda gupakurira nyene ambwira ati ngaburira rero kiriya raba yagira ngaburira none ntaso ngaburira none nyine impa kapera canke ntavyo kurya dufise ubunyene uraza kungaburira behind the camera ngaburira inyuma ya kamera okay nta kibazo mu gisagara ca Bujumbura ukora cuisine ukongera ugakora na music umaze imyaka 3 hano mu gisagara ca Bujumbura muri iyo myaka 3 umaze gukora indirimbo zingahe neza na neza ni kuvuga muri iyo myaka 3 nuvuga ko noba mfise indirimbo imwe ikimoto bushasha yego mbere wanashaka tabeshi barabimenya cyane kumbuzuko ikiri mu bubiko ntirashigwa habona oya ntirashigwa habona birumvikana gose ariko vuba iraja habona kuko ntawije umwotsi inzira ikirasha yego kabisa ivyo ntibikunda kuhisha umwotsi inzu yahiye ariko mbega iyo mpano yawe yo kuririmba yoyo wewe wayimenye ryari urumva umaze kuzi Bujumbura niho wakoze indirimbo ariko kuririmba kumva kubizi kuririmba wabimenye ryari kuririmba dusubiye inyuma inkuru y'umwana isubira inyuma n'ubundi ni kuvuga je kuririmba name ari ibintu basinkunda cyane kandi name numva ni no kwitaho cyane ariko kubera uburyo ndavuga ati reka ndeke so ndaguteza story gatoyi ntera story nyene hari gihe je nigeze gutegura show ibera mu gisagara ca Masanganzira muri commune Kiremba kandi iyo show kweri narayiteguye bye ibintu byose ndipanga biraba fresh abapetine nane ateguye baza gutamba aba MC baraza ariko mani so yahabaye uwo munsi imvura yaguye guhera saa 6 y'umutaga iheza saa 6 y'ijoro ico gihe ndibuka yuko amahera menshi natoje ntibyareze 25 mama we cyibaza rero 25 ngoma ngaburi ngo maze kugaburira abapeti bagiye kuri stage yego nongere ndabukuntu barara ndabamweshe none cyanda bigenza gute watoje 25 gwari uruhombo gwa hatari gusa je sinacitse intege so nabuze ati hubwo reka imve mu gisagara ca Masanganzira ninjire buja kuko niyo soko irimo ibisubizo kuko uhura n'abatandukanye bumva ibintu gutandukanye yego hari ubwira ntavyumve n'ubwira akavyumva nyene hose haba hari habo abavyumva n'abatavyumva yes none muri uko gutegura kwawe show nta waragufashe ku mugongo yari we wenyene wikoca vyose oya yari je nimenya gahundura akazi umumanaje ariko nyene habuze inoti imana kugira ngo tuhatwike hashi ariko buke buke bizoza je nizera ko inkono y'Imana hirigihe nyene ndashaka rero kumenya impano yawe ya cuisine yoyo irakubeshejeho mu gisagara ca Bujumbura niyo ukora niyo guha n'amafaranga yo kuja gukora umuziki ndibaza nakuvuga yo hataba cuisine ndiko ndakora ubu kuvuga yabiyo ndirimbo ya mbere nakoze cabure ni yaba ni indirimbo kimota ubushasha niba yarakozwe ko yeri ego nyene ndashaka kumenya rero cuisine yo iratumye bibaho mbega umuziki nawo watanguye kwinjiramo uri kupanga gute kuzokuzanira amafaranga yo muziki imipango yawe yo kugira ngo ushire amafaranga mu muziki hanyuma uzokunguka amafaranga garuki ubipanga gute ni kuvuga iyo igikorwa ari ciza ku isoko kiridandaza ni kuvuga ugiye ukarangura itomati zishaye none bacagenda karangura itomati zimeze neza ni kuvuga wewe waguze itomati zishaye utegereza kuza kudandaza mu nyuma yawo ndafise itomati nziza yahejeje kera wewe urumva ucuza kugumwa guco cyangwa ukagira byinshi mugabo ukaronka abakiriye bake cyane kuko atari buja kuziteka ubwo nyene ntashobora kugushorera rero mu gihe nzoba nshize amahera muri mu muziki wa 2 nizera ko ari impano yanje madiko ndamurika kandi mbwiye nkoze igikorwa ciza rivuga ko gitera imbere rero neza na neza reka nshike ku catumye jewe mvaho narindi ndavuga ati reka nje kurondera uno mujama je haragapande k'indirimbo yawe gato numvise uri kuririmbira societe idandaza ibikoresho vy'ubwubatsi inabikora inabihingura yitwa Superbat shaka rero kumenya mbega kubera iki waririmbye Superbat mu masosiyete yose ari hano mu gihugu kuririmbira Superbat je navyumvisemo gute vyatanga Superbat urabona ni igisubizo kandi Superbat ni uruganda ruko rurabikora neza ruhingura ibikoresho bijanye n'ubwubatsi amabati imisumari amafirigatire ni mireko uwo no kuvuga nk'ubu bwati je shaka ibati riva ha mu Nyabugete
no muri ville super party kubwira ati ico si kibazo ahubwo uzokwimenya ukuntu uritwara gusa baca gukorera umuti amareje gukora indirimbo ya super party super party ni company ikirabikora neza mu gusupportinga abantu bafise tara cyangwa bafise ikintu bashobora gutegura gifise vision muri kazoza gifise ihangiro ryo gufasha izindi mpano cyane gose umwe akabaho kubera uwundi yabayeho of course mbega bo bari bo bakurondeye kugira ngo bakorere iyo ndirimbo canke ni wewe gusa wavyiyumvise muhamurayikora oya je super party naravye ibikorwa iri kirakora ndankubitiza amaso hirya no hino mona ukuntu abagwiza atunga benshi batakija kugurira ibikoresho hanze babikorera hano mu Burundi no kuvuga rya kori yamantu z'abantu badeduana hariya bavuga ngo biki n'ibindi ngo ntirariha ubu ntabyo kuvuga ngo urariha unyimba ugize nturinjira muri super party bakakuzuriza ikamyo yawe baca wigiruka ukiyubakira nyimba ari Gitega ari utanyerera ari buhumuza hariho hose mu gihugu hagati baba hari kubera iki rero je nshaka nyene kumenya niki cyaguha iyo motivation yo kuririmba super party nyene nyezina icatumye bashigikira impano oya super party basanga bashigikira impano nanye sanga mfise impano cyane gose ndiko bamfise impano nabuze ati reka nkore uririmbire abasanzwe banashigikira abanyempano abasanzwe bashigikira abanyempano kugira ngo nanje nyikumbure ya mpano yanje nibashima baze bayishigikire hama dukorane nkomeze kuza ndamamaza bya bikoresho basanzwe bahingura kugira ngo nyene ibintu bandanye bigenda neza dutera imbere twese wowe ndiko ndaza kukurondera abantu bose baguma bambaza nababwira izina ryawe bagatambwira ngo ushaka super party wowe kugira ngo witwe super party hano munyabugete byatanguye gute byagenze gute super party rero muta je kweri nyene nkigira idea yo gukora iyo ndirimbo ya super party anyene kubera nyene baravuze ati none mupeti yitwa super party ko tuza Ruganda ruhingura amabati ibyo bintazo bigirako byaje gute ndavuga ati ibintu ndimwe ndabizi mfise impano super party shigikira abanyempano kandi je mfise vision ndende burya nubwo super party yocira abantu bikavuga ati basi twarenza kwita akatwamamariza ibintu byacu atakazi twamuhaye burya uwo muraba neza bakansapotinga ibintu byogenda neza cyane na kare burya mu byese barundi yaravuze ati impano sizana imigambi batwereke kazoza ko biteza kugenda neza jane ni mbona kazoza y'igihugu yes impano rero yawe yo kuririmba no kwamamaza super party ubona ko ari ryo shiramwe rya mbere utanguye kwamamariza nubwo batari babikubwiye wewe kwamamaza ihinguriro canke ibidandazwa vy'undi muntu mbega uwo kwegera atari super party akakubwira ati dukorane zuranyamamariza kuko kwamamaza vy'ura bishoboye nabibonye kuko hano hose naciye mbajije bambwira ko ndondera umuntu yitwa super party urumva wewe izina waramaze kujyambara tayari witwa super party mbega uwo kwegera rero kugira ngo ushobore kwamamaza vyogenda gute no kuvuga jewe ukuntu bimeze sinzokorera company imwe cabureze ibiri kuvuga uwo keneye kundona avuga ati ankeneye ko kagahugo kujya muhunga ariko nanje kikora mu gahugo kagira ati kanyamamariza ibintu byanje ndetse yari kwerinda hari cyane gose vuba ndaje ngaragare neza nubwo bitaraza ariko ndize ko bizoza Nigga boy fashion barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza. Nigga boy fashion ihari ku bwanyu, ni duka risanzwe ridandaza ivyambagwa by'ubwoko bwose, ibiciro naho ni nko ku buntu. Wifuza impuzu, ibirato, amasaneti, amarori, isaha, eka ivyambagwa byose bihari ku bwanyu. Akabiga rero Nigga boy fashion isanzwe igira location ku baririmbyi n'abakinyi b'amareresi, niyibagiye n'abantu bose babyifuza. Mufisi ico mubaza, hamagara kuri 68 amajana 735 amajana 335 canke mukabasanga aho bakorera ni kw'isoko nkuru yo mu Kanyosha. Murahawe ikaze mwese muri Nigga boy fashion.
ibintu biporepore bizoza bizomera neza cyane. Bon icambere je mba nibaza mbega umuntu iyo yinjiye mu mwuga kanaka abafisi icajanye abafisi n'icaronderayo. Wowe mu kuririmba inyungu ya mbere y'ukuririmba kuri wewe niki? Inyungu ni zibiri. Harimo kuronka amafaranga, harimo no kuronka gushika ku rundi rwego ntarisanzwe ndiko. Ubwo rwego rero uzoshikanwa ko niki? N'impano yanje. Sawa. Hagati yo gushika ku rwego utariko no kuronka amafaranga wibaza ko ari ikihe coza imbere y'ikindi kubwaho? Hagati yo kwamamara I think uvuze ngo kugera ku rwego utaragera ko nibaza ko ari kwamamara. Niko kwamamara no kuronka amafaranga mu muziki. Ubona ari ikihe kizotangura imbere y'ikindi kugushikira? Kizotangura kumenyekana. Yego nubundi abantu ndibo kurondera batakuzi. Kumenyekana. Muri uko kumenyekana kwawe hari abantu bazwi bafise izina rinini cyane abantu bose babaza ariko ugasanga bavuga ngo kumenyekana mu Burundi ngo ntibizana amafaranga ngo mu muziki ngo nta mahera arimwo ngo tubikora juste kubera tubikunda. Ubu nukubibona nawe nta mahera arimwo mu muziki? Oya no kuvuga yo uri kurakora ikintu cawe utagikora ugikunze ntikigera gitera imbere. Cyo kintu muco gihe urumva nta mahera gishobora kuzana. Ariko iyo ukoze ikintu ugikunze ibyo kurekipera. Okay. Nshaka umbwire mbega wewe mu gukura kwawe canke wanashaka n'ubu woshobora kumbwira abaririmbyi bawe batatu bo mu gihugu cy'u Burundi wemera vya hatari uvuga ati uyu unye kweri niyo nanje namenyekana nzomwegera dukorane? Abaririmbyi batatu. Batatu. Abaririmbyi batatu arimo Kirikou akiri. Ndakunda vibe ziyo. Ndakunda ukuntu ategura ibintu byiwe cyane. Canke ni kubera ari umu ambassadeur wa Superbat? Oya, sikwera oya koza ngo tuva no mu ntara imwe. Nivyo. Kuvuga indirimbo we kundirimbo ziwe za kera kuva kare kwara mukurikirana. Hano ubu turatazi kurikirana ko bazi ko afise n'igisasu citwa aha nihe. Cyo kirabikora hanze caciye ibintu. Cyane gose. Abona ni umuvandimwe Lino-G. Ndakunda imirongo yiwe kuntu yandika. So abikora fresh. Umwanditsi wa atari kabisa. Nkongera nkemera Natacha Burundi. Natacha la King. Umwamikazi w'imigere y'imigisha. Imigere y'imigisha. Yes. Abo ni batatu mpaye. Ariko cangaruka nkabaza nti mbega wewe ku ruhande rwawe kuje mu muziki ubona ari inde uzokura mu kibanza arimwo ukakijamo? Kuko uraje kandi ukeneye ikibanza, ukeneye ko abantu bakumenye, ukeneye guhitinga mu bantu rero bahari. Ninde uvuga ati iki kibanza ciba gikoresha nabi ndaje ndamukureho je ndagikoreshe neza? No kuvuga aho sinovuga ngo ni naka cyabure ngo sinaka. Umuntu azi ko yandika imirongo itafise vision. Muri ndasi ya 2 avuga ati AK araje kunkura aje haturira. Kubwawe rero ninde muntu hano mu gihugu cy'u Burundi shaka umpere liste y'abantu babiri mu gihugu cy'u Burundi bandika imirongo ukavuga ati aba bantu bandika fo? Oya, abantu babiri bandika nabi. Aho sishaka kuvuga ngo bandika fo cyabure ngo bagirane. Basa bandika ibidafise vision. No kuvuga ari abantu bandika indirimbo. Ntuze kubifata fo cyabure ngo ubigire content itariyo. Oya nta content. No kuvuga je nakubwiye uko. Bro, abantu bazi ko bandika imirongo idafise vision cyabure idafise ubutumwa. Sawa. Muri make. Yego. Aburumva nyina bwa ati nyene mpababiri. Impababiri bandike wa makorerezo sosio. Bamakorezo sosio zogenda ubirabira uzobabona. Abantu bandika ibintu bidafise vision angwe araje. AJ asanzwe aririmba umudiho umeze gute? Je no kuvuga ameze nk'umuntu aririmba style zose. No kuvuga ndaririmba rap. Ndaririmba R&B. Make style zose ndagerageza. Ariko bivana na vibe y'umuziki. Cabure igikorwa amashire hanze. Okay, birumvikana cyane. AJ kuririmba na fashion canke kwambara neza no kuririmba birajana. Wewe kuberewe ninde biba yakwambitse? Ninde asanzwe kwambika muri rusange? Oya kubera ata manager ndagira mfise principal. Ndiyumvira bivanye n'ikintu ngiyemo mvuga ati style y'umunsi ni usanzwe ugurira impuzu he? Nta mu stylist ufise uvuga ati
ugura nyene bisanzwe nk'uko iwanje nyene bisanzwe gusa nka complete tu safi sana uhera hasi urabona ko ibintu hari ibintu n'amavuta kabisa yego yeah cyanifuza rero kumenya mbega wewe ku bwawe umuntu yoza ashaka kukubera manager ni ibihe bintu uwo mwobrija ko bitobura muri kontra yayo kontra wosinya ya management yo bivuga iki kontra ya management no saba cyoba ibintu nshaka ibintu bitatu umbwira ati ibi bintu bitabaye munsi no kwemera kuja muri management ibintu bitatu navuga icambere reka mvuge ko je no bankeneye kwanza gukora ibikorwa byanje bigasoka ku gihe cyane bijanye na music ariko nkakora ya music igarukira ngaha akora music irenga imipaka ikindi kintu ca kabiri ndi wa muntu abashaka kuba afise ibintu byiza ibintu bimeze neza nyine nkuma ndi smart nimba ari ikintu ngiye kugira nta hantu runaka avuga ati wow respect ivyo nivyo bintu bitatu uwo cobrija management ca gatatu wambwiye bibiri ca gatatu no sawa nuko nanye mfise ubuzima bwiza sawa hano hariho abantu bariko baraturaba bafise amafaranga menshi biyumvira ko investisa mu basani ariko batararonka umusani yo basigurira mbega amafaranga no mushiramwo no yagaruza gute mera nk'ubwira umuntu ariko araturaba hano afisa inote ashaka kuba manager w'umuririmbyi umubwira ati jewe ni washiramwe amafaranga uzoyagaruza gutya subiramwo sorry nanisamaye kwa telefone ndashaka hari abantu usanga bafise amafaranga ariko batazi mbega bayinvestishe mu muririmbyi azogaruka gute shaka babwire rero mbega umuntu yo gushiramwe amafaranga akagukorera ivyo uvuze we yo kungukira he niko gaje kunshiramwe amafaranga ndaboronguka kabiri utunguka kabiri ushigikiye je unguka kabiri kubera apare impano y'umuziki samwe pisi yindi academy isanzwe ndongoye kubera je mu mbere ko ndabusinyira kontra ndaza kurabe ni indirimbo imeze neza wanditse neza gose ariko mbere yuko turangiza indirimbo zawe ugiye kuzozura duha nyinshi kuko ubufise zibiri zonyene niwe wiyandikira canke hari umuntu agufasha kwandika kingoye ndabwira umuproducteur nkosorera ibintu bije ku murongo kugira ngo size gikorwa hanze nikizosoke ari cafeke ko nawe izina ryiwe izoba ririmwe umva yica bibafo ego birumvikana cyane je rero reka ndagushimire sinzi ko hari kibazo wari wifuje ko no kubaza nta kubajije kugira ngo tugikwakwa ikibazo tambajije wagerageje nibaza ko ataca nta kubajije nicaba gihari nzokibaza ubukurikira kuko sijya nyuma uje hano kuri Kings Family Burundi oya ahubwo nzokwamanda hari buri karibu cyane abadukurikirana rero mwakoze kuduhura umwanya wanyu mukadutega amatwi mukadutiza n'amaso nari kumwe n'umunyempano adasanzwe umunyempano abikora neza asanzwe afise impano zirenga imwe zibiri zitatu n'izindi zibandanya ukaba rero ufise urubanza Jereka ndakugirire publicité sivyo ukaba ufise urubanza ukeneye umutetsi mwiza cyane birakunda kuzogenda ntangore nda safi sana ukaba ufise urubanza ukeneye umutetsi mwiza cyane ehe nguyu ni AJ azoza bigukorere neza cyane hanyuma ibintu bigende neza amasalade y'ubwoko bwose imiceri ya rouge ya vert ya jaune ya chocolat yose arayikora inkoko arayambika amashenete ibona kayizana ifise n'amaso n'amaguru itambuka kwisiniya n'amaspaghetti yose ibintu abikora neza gose hanyuma ukaba ufise umwana uba mu ntara ya Butanyerera nziza yagutse mwegereze academy y'uno musore babikora neza bazomwigisha umupira w'amaguru abikine abiryoherewe kandi afise discipline iteye ubwoba uno musore rero afise impano zirenga imwe afise impano nyinshi cyane kandi urumva no musore yiyumvira ku bandi bantu ndashimire ku kanya kawe wampaye ndakubwira ati ciao ciao ugira huba uwahwe thank you so much Kings fan